Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Ugeze umuntu areba. N'umuntu ucona. Nawe nubona ko ari umuntu nyene, urya n'umuntu. Eko kiwe. Urya kumengo ni gipe. Gipe yapfuye. Urya si gipe. Ega bari n'abandi bariko bararemba yo. Changa nyabuna. Changa umfashe tumukurisha. Byaravuye bigenda gute? Gipe. Brigadier Toto. Mwaramutse neza Dr. Mwaramutse neza Brigadier. Kubera natangaye cyane kumbona. Cyane gose. Ega tumenyereye abajeje umutekano nka bamwe badufasha tour de malade. Eka. Nta turuje kugufasha. None birasha na. Afite wonsaze kuri reception. Niba kundangiya. Gizwe n'amahoro none. Ego nshaka kuvugisha uwo mugabo nyene uri kuravura. Abo. Ego twatanguye enquête kuri Jambiscade. Okay. Ivyo birihutirwa kandi birumvikana. Ariko arasinziriye kubera efemiti. Gusanze gitema ariko ndagerageza kumukangura ngo ndabe ariko ntanyumva. None umenga twomurindira. None ararenze kuburyo atoshobora kwishura utwazo tungahe ngo ndamubaze. Oya ntaremvye. Yo vyishura washaka. Mukanguri ararusha. Mukanguri. Azoronka mwanya ukwiye kuruhuka kuko ubwato bwaragiye. Okay. Gipe. Gerageza umvyura. Gipe. Gipe. Sa. Fyuka wakira baje gusuhuza. Bandeka doctor. Nijenje kurondera Gipe. Mwaramutse. Mwaramutse. Neza. Toto. Reka rero ndabareke muyage. Jemba ndeje kuraba abandi bagwaye bari mu yandi maservice. Yego ni wigiye. Namahoro. Ay. Gipe. Sa. Banza wicare rero. Reka nicare. Twamaze kugura dossier y'amatohoza ingene yamanuka bashikiye muri bwa bwato. Urero nashaka kumbwira ingene vyagenze. Donido. Twatewe n'abagizi ba nabi. Kandi bari bitwaje inko. Abateye ubwato bugeze hehe nyezina. Urumva byongora kuhamenya neza. Ariko twari tumaze umwanya utari muto ubwato bugiye. None hari mangoki. Nasa naravye. Erega batuguyemo gitumbuka. Batangura kudutuma mu kiyaga. Ikimbabaje. Mbabajwe n'abagenzi banje twaradufashanye inzega. Oya gerageza yuko ivyabaye. Gerageza kugira ngo itoza rinyaruke. Bari bangahe? Bazananye hehe? Vuga ivyo wibuka. Ikintu cyonyine nibuka. Nuko haje ubwato. Buzana mu mvavu iburyo bwacu. Utera bwegera aho turi. Tukibaza ngo nabandi barovyi bari mu kiyaga. None abari baburimo bari bangahe? Hari mu kiyaga hagati. Mu mwijima. Kandi sinashobora kubaharura. Ikindi nibuka nuko muri bo. Mwavuga ururimi rwacu. Aho uri mukuri? None ntabwo wamenyemo none. Eka hano wamenyemo. Eka umuntu wari mwijimwa. Kira je nabamenye gute? Gabriel Toto. None waramenye ururimi bavuga. Warabonye basi n'amasura make. Oya Gipe. Ndizo ukuri. Koko nta n'uwamenyemo. Maritsa mwe natoyoyo. Muka mudashaka mpayuke ngamwe byanyu. Nukuri. Musubize umutayi wanje wose niki. Funde. Ubunyene. Banza wicare. Reka gushafura cyane. Uvyumva? Aha twese twabuzayo ducira nayo tubira. None ntabibona ko twese tugandaye. Aha twese turagandaye tekana. None wumvise ko abivye ubwato babaje kwica bamwe mu barovyi bacu. Ibyo biraba mwebwe abakuriziwe. Ubyumve. Nabyo ubwacu nabakoteye. Ive ndabarangura. Ntimigeze muzishikiriza abakiriya banje. None
none niko sajya none gafunde budashitse ntitahura ko duhomvye twese gafundira na cyane ko tutari responsable y'ivyashitse ubwato bwahuye n'impanuka tuhahombera twese impossible comment impossible ushaka unta mukaga mariza oya funda mushaka nsubire gukina jewe funde ngira niryo shaka ry'Imana kuri wewe uvuze mvuze niryo shaka ry'Imana kuri wewe nimba tawe wahezaga igitunga ryawe Imana irari kwa kanyene ikariha bibuka abandi toyo oya nawe sindiko ndagutahura nga mariza ajya ndakubwira ibi bidukorera abandi byose tuva ha kwisi tubirishe mvuye mvuga nende mvuga n'ibyo uvuga bihuriye na situation turiko turaje hana funde ndavuga nagiranije mpapa mpayoka none mbona yantanze kabisa buraho heka kabisa je sinapa aha wumva ariko aravuga ikuye franchement toyo womenga ivyabaye ntaco bikubwiye oya shamariza oya nukuriye burya bwato n'abacu bwajanye oya naje vyambabaje nukuri ariko ndiko mbwira funderi yakire rega nta kundi kuko nta kibera ubusa kubera byoze shamariza bibwirwa benshi bikumva bene byo nta mwanya mfise wo kumviriza utujambo tw'abakozi bari fishe reka twihorera abakozi tubifiswe genda mu businessman yubashe sinabagoye mukuri hayo mwasavye muravyumva namwe ntungore ndabasavye ntimungore tukuriha kubera iki itegwa ry'ubwato hari uruhara twebwe turifisemo no emera ivyo mariza yakubwiye aha twese byaradukozeko nugusangira ubuhombe nta bindi dayere wewe sihene no gusubira kuvugana na wewe toyo hora je mushaka ndababisi wowe chef ngaha pour cyari ko arakubwira nivyo sisa nivyo nta negative mariza andika sheke ubunyene aha erega simba ngaha ntayatwaye kuko ubwato mwanyemereye kandi nkarira amafaranga ntibigeze bunjikanira ifi man uza gufungura pozi heze shasi ndakurindira erega naye naje kare sanga hasa nabi ncasubira inyuma hasa nabi gute nakubitiye kuri zanzige z'abaseruko zari zihuzuye zanumva na apeti raheze ntiwari ushonje mwisho wanje ntagira nshikeyo esha serve nzaniya kwa kundi nyene mbega ntumbona none renda kubaza aho wagiye ngaho ubiyicisha inzara kubera kwanka abaseruko gusa sinshobora kuzosubira kwicarana na bijya bikoko bewe ne wumva ibivugwa gacondo vyombuza kwicara nkirira nshonje reka ntavyo erega ngo ni Sandra iki ngo niwe yivye bwa bwato kandi ababisha yatumye uyabahaye itegeko ko zina murengero yaraburiko bacisha ku buhomba kandi nivyo vyabaye muhungu ayo makuru wayakuye mu barengero bene wacu mbewe ubahe nta kindi kiriko kiravugwa kandi rero nibikurikira vyamaze kumenyekana aho da ngo hakurikira ikigano ngo hazokurikira igitero sindamusiga co gufyonda twebwe abasigaye muri rusange emwe ivyo nibihuha n'ukuri wowe ukoresheje ubwenge bwawe wumva hari ukuri kuri condo umwanya jewe nawe tuvugana ubuzi imihana y'abarengero iri mu kigandaro kubera kiya gitero ukingana ushaka ukuri gusumbuko simpakanye ko tugandaye mu muryango w'abarengero ariko n'abasiriko baraburiye ababo muri kijya gitero ivyo we ntuvyemera ipunyako vyovyo vyararokotse vyose ngo biri kumwe na Sandra ngo mu gutera rusangi ngo bizohera kuri izindi kugira kajyaga kubutora ngo kabanze kayireka ipere ayo makuru hagarika izo nkuru zawe ntizigira tumoro kimwe coco abantu bashusha imitwe kuvaho tumviye ku bwato bwanyu yego condo nawe ngira barakorose ndake oya n'ukuri ni gute wicara n'abaye baguhekuye ukajya bikamanuka nuko nyine nabonye ku gihe cyose habaye igihungabanya umutekano abaseruko baje hamwe n'abagenzi babo bakatwinuba sivyo none hira nawe wabo wamyoye amaso ngo abarengero tuje hamwe ngo tubinube none suko ibintu byama bitangura
bigateba bikaduhitana kubera intumva nka wewe zifata minini ububisha bw'abaseko. Jiwe nakubesha simpfa gupanika ngo nuko numvise ivyavuzwe n'abaringiro bene wacu. Oya mbanza kuraba ko hari ukuri sanza atakuri kurimo nkirira nitekani. Condo wewe nakubwiye ni wumva misi yose kwa maruko. None genda kubaza laba nkuru uje kunyemeza igihuha kw'abaseko bose ngo bagumanye na Sandra kandi hari habo nabonye bagarutse na gipe arimwo. Condo uti rero bajya barengero bose barabesha. None wibaza ko bivuzwe nabi wanyu gusa bica bibukuri. Buzurashiramwe akenge mu bihe bitoroshe nkibi aho umwe wese usanga avuga ivyo yishakiye. Mwambi ntumira ko amacupa abiri ya whisky ubu nyine kandi nyarutse kunyarutsa gusa abiri ate bakanya kuyashira muri ambaraje na yahandi ivye oya saye ntwara danywera hanyina mbona ufise umugambi nyabaki wapi mwami wapi byanse guti ubwato buramombeje ego ndakenekene kunyagira umutwe sino sinzira nyayuke ego reka kunyibutsa buza bwato sharika kubunyibutsa ntugeje naguye mu kajembe gete funderi nukuri ndagusavye ntiwiyahure ndaguhaye whisky zibiri wose inzira ntiwovyuka reka turacagukeneye wa mugabo epo ni monkeneye abanyarusanga insanze muri nashima zimwetse ku rwego rwo hejuru dute shani ingene tugandaye twese aha nubona ko tubabaye otaganda arasika ni gute nshobora gutegura umutayi wanje wose kugira nteze imbere zine hanyuma umugambi wanje wose ukawusuka amazi umva funderi hajya kugira izindi subire gukora urusangi nka yose twashizemo imitayi yacu none rero habe foro yose ijanye na burya bwato reka twese turagandara none byabahereye gufata gahimbi kagashonje nka toyoyo mukakagenga kugira ibintu abantu babijya icuye toyoyo yajemo gute kajya gashobora kuba karabwibishije toyoyo yo kunguka iki muzimiye kandi ari jera oya reka kurenza urumwa wowe umudandaza nkanje genda kubwira ukuri uzojana no mu ruhafu n'umugore wawe apana kumubwira yaga mugenzi nukuri genzo ikubikira ndabimenyereye aha muri bare yanje nivyinshi bica mu matwi bigaherera mu nda ntugire ubwoba urazi uko dukora iyo turiko turashaka ko business yacu inyaruka rimwe nyene harabatanga gatoro ivyo ndabizi cyangwa udukomisiyo urabizi cyane gose nijya shano rero toyoyo nakemera amakomisiyo yose y'amashi y'amafi maze kuyicakira se nakanokeje n'umeya jambwa ubwo rero toyoyo kamugiye mu mutwe ya fundi yaverira akazi rero bya bintu birakomeye ucubona ico nashaka kukubwira rero nibaza ko toyoyo ari we yakuriye ijya ku akarorera abamufasha kunyuruza ubwato urabyumva kugira imwihore mpombe hama eko ibi bintu vy'inyuruzo y'ubwato birakomeye ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwata asumira intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Mufatiye ku bwoba bwa nyina wa kanyenyeri, mbega mu bihe nk'ivyo havugwa ibihuha vyinshi, umuntu akwiye kugira yihe nyifato? Intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Janine Habonimana avuka mu ntara ya Cankuzo muri komine Kigamba ku mutumba wa Humure, akaba yiga muri kaminuza ya ISPG. Yagize ati ku bwanje fatiye kuri ubwo bwoba bwa mama wa kanyenyeri, navuga ko mu gihe cy'ibihuha nk'ivyo badakwiye kugira umutima uhagaze, atahubwo botekana bakarindira inkuru y'ukuri ivuye mu matohoza. Ati kuko bitagenze uko ni hamwe usanga bagumye mu njyane zivuye mu kwikekana. Ingrid Muce w'Imana wo mu Kayanza neza na neza mu Gatara nawe yagize ati mfatiye ku bwoba bwa nyina wa kanyenyeri, mu bihe nk'ivyo rero havugwamwo ibihuha vyinshi, inyifato umuntu akwiye kugira ni ukutajanya abahururu ngo yemere ibiriko biravugwa vyose. Ati muri ico gihe kandi umuntu akwiye gushira imbere amatohoza, gutyo akareka kwemera ibivuzwe vyose.
uwundi munywanyi yatwandikiye ariko atashoboye kwivuga izina yagize ati mu bihe nk'ibi vy'ibihuha umuntu yo kwirinda kubikwiragiza akabanza akarindira ukuri kukaja habona ati kuko mu bihe nk'ibi benshi barakunda kwikika mu kiza mu gukorera ibibi abandi. uwundi munywanyi yatwandikiye ni Didasi Tangishaka ava mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira ku mutumba wa Rubuga yagize ati dufatiye kuri ico kiyago mu gihe c'ibihuha umuntu yo kwirinda kujana nyabahururu akabanza gutohoza neza imbere yo gufata ingingo kanaka mu kwirinda gucinyiza ba kanaka mu gihe yabayeho ababeshera abandi ukagerageza kubatahuza ko urunwa rumwe atahugo bageza atarukubaganisha mu kwishari n'inzigo ingwano n'ubwicanyi bw'urudacika. ubu naho ni wa mwatasomera intererano mwacije ku muhora wa WhatsApp aho turabona niyo ngabo Adela avuka ikaruzi Shombo ariko no musa akaba mu gihugu ca Kenya yagize ati mfatiye ku bwoba bwa nyina wa kanyenyeri iyo ari mu bihe havugwa ibihuha umuntu abakwiye kuvyima amatwi atahubwo akaguma ku bikorwa n'imigambi yategura ati gukora mu kurindira ko vyo yita ibihuha biba ukuri canke biguma ari bihuha ati kubera ko hari aho wumva ibihuha ugaca wemeza ko ari vyo atacimezo ufitiye bigatuma ubura amahoro y'umutima mbere ndetse ukanayabuza abandi ati kubw'ivyo rero ibihuha ntitwari dukwiye kubiha umwanya ati kuko nyuma yavyo ubuzima burabandanya. uwundi munywanyi yatwandikiye n'ingenda kumana Edouard avuka muri zone Muhwazi muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Rugigi ari no musi akaba yiga muri kaminuza y'umuco Université Lumière yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati ubwoba bwa mu kanyenyeri urumvikana ati kuko barayamaze bati urukurukuru niyo nkuru ati rero hariho abumva ibihuha bikabaca ivutu umutima ukaja mu kirere ati nyifata ibereye nuko bobanza agashima kuba bwa mbere bamenya amakuru te hanyuma bagaca bishikira kiyaga bakaraba icabaye ku bantu babo ati batababonye bagaca babirekera abajejwe intwaro n'umutekano bagakora amatohoza kugira bazobahe amakuru yo kwizera. Reka intererano z'uno musi turangirize kuri Irakoze Elia ava muri province Kayanza no musaka yiga muri kaminuza y'u Burundi muri campus Kamenge yagize ati mu bihe havugwa ibihuha byinshi umuntu akwiye kubanza gatohoza uko ibintu biriko biragenda ati gusa ntivyo tumareka gukora ibikorwa ati kuko inyuma y'ibihuha ubuzima burabandanya ati rero ntivyoca bituma areka gukora. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwati wasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira muravye inyifato ya mugenzi wa Condo mbega mu bihe bigoye twari dukwiye gufata ko abo dusangiye umugwi ivyo bavuze byose biba rukuri. Ndasubiramwo muravye iyo nyifato ya mugenzi wa Condo mbega mu bihe bigoye twari dukwiye gufata ko abo dusangiye umugwi ivyo bavuze byose biba rukuri. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza twandikiye kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 913 eka nawe wifuza kwirongera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandika kuri numero 61 ubusa 913 tugaheza tukagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandara mudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook na SoundCloud. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 83 muri gwara kurikana gwikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.